Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye mu byo yiyemeje harimwo gukomeza igisata c'uburimyi n'ubworozi mu Burundi, atibagiye n'ibisata by'ubuhinga n'imico kama y'u Burundi, akaba ari naco gituma adahengeshanya guhimiriza urwaruka rw'igihugu kwijukira amashure y'imyuga kugira ngo bategure kazoza keza kabo n'ak'igihugu cabibarutse. Mu gihe yari mu karuhuko, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yaragendeye imigambi itandukanye y'uburimyi n'ubworozi mu ntara za Gitega na Karusi, atibagiye n'ikigo c'akarorero kizokwigisha imyuga itandukanye kiriko kirubakwa ahitwa Irusi muri komine Shombo muri iyo ntara nyene ya Karusi. Sebarundi akaba muri ako karuhuko atibagiye kandi no kugendera amarerero y'imfuvyi mu ntara za Cankuzo, Kirundo na Ngozi mu ntumbero yo kubipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha. Aranatanga n'imfashanyo y'amabati kubateshejwe izabo bo muri komine ya Rango mu ntara ya Kayanza bipfuza kwisubirira mu mitumba baje bavako. Mu gisata kijanye n'imyuga, ku munsi wa gatatu igenekezo rya 12/0 umwaka w'ibihumbi 2022, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yarishikiye ku mushasha mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi, aho yagendeye umuhinga Lazare Rurerekana ahingura ibikoresho ndangamico n'akaranga vy'u Burundi akoresheje ibiti, ibumba n'ibindi. Muri ivyo bikoresho ndangakaranga harimwo ingoma, ivyakunze, inzato n'ibindi, hamwe rero n'ibishusho by'abantu babaye intwari n'abahizi muri kahise k'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ahejeje kugenzura ico kibanza gihingurirwamwo ivyo bikoresho ndangakaranga vy'u Burundi, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye akaba yaciye asaba ko ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo imico n'akaranga kuja hamwe n'uyo muhinga Lazare Rurerekana kugira ngo bateze imbere umwuga wo gushushanya bisunze kahise k'u Burundi n'imico n'akaranga vy'igihugu. Avuye aho, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye akaba yaragendeye ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ETESA Gitega, aho yagenzuye ibikorwa bikorerwa muri iryo shure bijanye no gushushanya no kubumba. Abanyeshure bo muri iryo shure bakaba bararonse akaryo ko kumwereka ivyo bakora, bakaba mbere baranashoboye no gushushanya Sebarundi hamwe mbere na Mama Burundi. Bamwe muri abo banyeshure bakaba mbere barifadikanije na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu kumwereka ubuhinga bwo gucapa. Mu mpanuro yabatekereye akaba yabasavye gukunda uwo mwuga bariko barahererwa ko ubumenyi kugira ngo uzobafashe kwibeshaho mu kwironderera akazi mbere no kukaronsa abandi. Mumenye tuje kwiga umwuga uzodutunga. Uva nko mwaramaze kwiyoriyana ubuzima bwawe. Ntuze muri ndenda ruda zobabwira. Rege ubu uvuga muri ko murakarisha rero bwa bwenge mufise mubushiramo ubumenyi hamwe cy'ubuta bega kugurisha nzogurisha guteo bumwereje kwabwira haje umusore agiragire mariage ashaka gucapura kanuti andi wa mu gataro tubona amazowe haje kwisaba cyangwa ngeze yari marketing sio bakorone niwe mzakwaroze fare ko muguma muzamanira amainteresse nese kugira ngo mubimenye n'avantage hamwe iyo mbere nk'umuprofesor asanzwe murusha azana yore avuga ati uyu ashitse ku bwejo na je ashitse mama mwatoye muri des artistes ubuzuti mbena gikora watoye sirutira kaguma himvi tibe nkuko tujya tuntu tuva mu Bushinwa tuvaze n'icyo dukoze kugira ngo bamwe ikibazo bavuga okay babikora ubugiye no kuri internet Churi bagera bikora. Cyo mpike mashini.
hirya mashini kuba abire mu kubumva ndamuze kubibona ati cyo hirya mashini byari bikwiye hanyuma umunsi umwe rero umaze gutangura mu buzima waramaze kubyishyira mu mutwe ucuruvuga uti reka cyangwa twese ariko bashobora banki nterura amahera akagura irya mashini tugaca tubikora amahera ntazoca yiza kuko ni ubutegetsi bw'igihugu cyangwa abantu turabona ko ibintu bahora mujya kugura mu bindi bihugu ngaha tubyikorera rero ni mu bize kubuza kuko tuzobibahangara urashobora kutavomura bibabuze mugaca ubishyirako amakori manini kugira rero nizimvye wewe vyo bari bizimbuze kuko ari bigwa mu madolari kuva rero bica bizimbu ivyavuye hanze bigaca bizimbu bagaca bahitaba kindi kuti n'amasani tugomba tugurira hanze nico gituma mukwiye kwiga ingene gira ishuri nyene nagira bashobora kurondera iragira proje none mwaza ko mutozana amahera namwe none mubikoze ntimubigurisha ubigurishije ntimushobora ibigaruko uvuga icyo bita learning by doing wiga kugira uzukora mu giswahili babivuga neza nasoma ili niwe boss mwebwe muriko mwiga kuba abafisi hari ama artiste bandi bari hariya mu mihanda akarona rigiye mu Kayanza usanga umuntu acapuriye ibishusho ahantu kuri butaganzwa ahantu kuri turiko tugenda mu imanza mbona ibintu avuyeho munsi urumva iyo yaba kuko ntiyize ni uvuga nka politike do management y'ibyo bintu yavuze mugabo kubera mwize niwe mutima w'abakomanda babo bajya batarose amahirwe yo kuja kwishuri mugara abartiste ni kuko rero muri zona gutyo nimbira gutyo niho muzamurika mwiga neza nayo wize uvuga ngo muco mu rupapuro gusa abone ko je nahejeje test ngo ndo mu ade ngo bijya ubu ntacyo dore ko muzana utikora bigace munanira hice munanira hajya jya bisaba fonksiyoneri benshi ubabwiye uti kora rero iki gihe waje gukora kubera yirondera urupapuro gusa ntiyarondera umutwe wo gukora ubu rero nicyo gituma turiko turahinduka rero mu gihugu bamuhanura yubahiriza abandi mu bikorwa yegera abato n'abakuru bose akabumviriza intore akama ibikorwa akora biramuranga ubwitonzi bwiwe bwamye bumuranga umutima w'urukundo yarawuhoranye yatowe bikwiye hari hageze arakaramba intore akama ibikorwa akora biramuranga urasaba imana yoyo yamuduhaye ibiganza byiwe bihezagire icyo azokora cyose cyame kirama arakaramba. Avuye aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yarakiriye ku kirimba ciwe c'Igitega intumwa idasanzwe y'igihugu ca Uganda yarazaniye Sebarundi ubutumwa bwa mugenzi we wa Uganda Nyenicubahiro Yoweri Kaguta Museveni baranayaga no kubijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu aheje kwakira intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Uganda yaramuzaniye rero ubutumwa bwa mugenzi we umukuru w'igihugu ca Uganda akaba rero yabumushikirije. Hagati aho rero baciye baganira ibijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu byo mu kwari bibiri Uganda n'u Burundi, mbese banaganire n'ibijanye n'ishira hamwe basanzwe bahuriyemwo ishira hamwe ry'akarere kacu dusanzwe turimwo. Baraganira rero ibijanye n'iterambere cyane cyane barashimikira ku bijanye n'umutekano. Murazi ko kano karere gafise ibibazo by'umutekano, murazi ko hari abagwanyi bari ngaha kujya ikongo. Baganire rero babona kumwe ko inguvu nk'abarundi, inguvu nk'abaganda, inguvu nk'abari mu muryango umwe wo mu karere ko bozishira hamwe kugira ngo bikunde abo bagwanyi bari muri ako karere batuzwe, kuko nabaza guhungabanya umutekano w'abarundi, umutekano w'ibihugu byose bisanzwe biri muri aka karere. Baganire rero byinshi kuko murazi ko ivyo bihugu byose uko ari bibiri bisanzwe bifise imigenderanire iva kure cyane. Murazi ko abarundi n'abanyabuganda barakorana byinshi, nivyo rero baci bashimikira ko nk'abarongozi bari bahuye uno munsi.
Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi naho mu gitondo co kuwa 11/0 umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe mu ntara ya Gitega yaragendeye imigambi itandukanye y'uburimyi n'ubworozi. Akaba yatanguriye ahitwa Kuwankana hafi yaho bita ku kibuga c'indege, aho yagendeye umurima wa kijambere munini cane w'ibigori. Muri komine ya Giheta naho akaba yarishikiye ahitwa Imutobo gutera intege imigambi y'iterambere y'uburimyi n'ubworozi birangurwa na koperative Vaso yo mu ntara ya Gitega. Aho akaba yagendeye ikigo kiriko kirategurwa kugira ngo kizogwizirizwemwo ubworozi bw'ingurube, ico bita Centre Naisseur mu Gifaransa. Yaragendeye kandi ahazorangurirwa imirimo itandukanye ijanye n'uburimyi n'ubworozi, hari kandi n'amahegitari agera ku ndwi azogeragerezwamwo uburimyi bwa kijambere. Muri iyo komine nyene ya Giheta, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yarishikiye ku mutumba wa Muremera ahitwa Imashitsi, ahari itongo ry'amahegitari agera ku 15 ririko rirarimwa na koperative Vaso kugira ngo bagwize imbuto zirobanuye. Akaba rero yaboneyeho n'akaryo ko gutanga impanuro zitandukanye ku barundi zijanye no kugwiza umwimbu. Twese tuve hasi cyane mwebwe mwize baje batize babarabira ko akarorero ko arashobora kuvuga ati naho ndiko ndarima mugabo no munsi nta kunyungira. Arashobora guca avuga ati kasibe kurima iwanje ngende kurima kurya kugira aca mpemba ibijya 3,000 ngenda kugura umunyu je nongera mbandanye ndimi wanje. Ni nuko nyene dutezanye imbere. Rero udashoboye guteza imbere aho twita mu rutoboki ntimuvuye ko azofa ruteye imbere. Mu bindi bihugu umurimyi niwe mutunzi wa mbere, twebwe natuzi ko umurimyi niwe mukene wa mbere. Kare duhindukiza uruhigi umurimyi aca mutunzi wa mbere, kuko no munsi uragenda akaguha igitoki n'inkoko ugaca utahana kuri gusa ntiyaharuye amahera kugabiye. Mu minsi iza rero bazoyaharura muze murabe ko bizoba dutunze. Hari kiblotse no igikuru no kugira umutima. Hariho bwa mbere umutima niho uja imbere hose muri bijya bihugu bimaze gutera imbere. Bakubwira ngo kugira igihugu gitera imbere ubwa mbere n'inyigisho mu mashuri, ngo batiga nta numwe ashobora gutera imbere. Ndaje ncambaza ikibazo ngaha mu Burundi ifise abadokiteri umuyoro, aba engineer umuyoro, aba risasi umuyoro. Nyereka ivyo bariko barakora kugira gutera imbere. Science sans conscience neke ruine de l'âme. Ntuzovuge ngo warize utagira umutima wo gukora ntibikunda. Ufise umutima kuvuga ngo mpakazaho nicara hanyuma ngo ucumpera ngo ndi dogiteri wicaye nta kimwe winjije, n'abariko bagira fraude ntubafashe, waciye uryigiturire gacuvuga ngo igihugu kirashobora gutera imbere ntibikunda. Uri dogiteri vuga uti jewe iyi doctora yanje ntegerezwa kuri recherche nakoze heri imbere. Nk'ubu kiyiguti kugira hectare ivemwo vyinshi kuruta dukora iki? Engineer agronome uca wicara aha twokora iki kugira hectare imwe ivemwo kugwiza gatanu kaba muri gacuzu ukavyerekana y'amashuri yawe rero bari kwakora, kuko abandi babikora rero nabo baca baja kuri tere bagakora gaca bunguka kuguhemba urumva ko bikwiye kubera wabakoreye. Mugatwe guca ugenda kicara je ndi docteur ndi engineer kicara mu biro umugoro bugaca utaha ugaca ukosoma ibiruta ivyo wakoreye no munsi. None twereka guca twibagura gobaho inebwe nicyo ca mbere gisoza kare umvikana uriko urakora wigira wiyumvira kuca mu kabari uzurabe turandayibora abarotrete baja mu kabari saa 3 ibura usaga saa 4 baborewe abarotrete ibitaba by'ibizungu ugasanga vyaborewe saa 4 kubera none atacukora tutangura kuja mu kabare urondera irigari y'abandi bari camaga wewe uri he ariko mu munsi twogira umurotrete wese akazoba afise akantu akora iwabo hajyo pass aho kuvuga uti je barantebeje bijya byo umusaba ngo prorogation uti oya je barantebeje ahubwo nigiye
gaca niwe woja kunegosya uti mbe nta kuntu ku myaka 55 mwoca mundeka nkigira inesese kazompera gaca wigira muri ya za projet zawe ututera imbere mugo no musi ujaye urahafise uvuga ngo kugira utera imbere utegeza kuja kwicara Bujumbura kwa muvyara yakintu muze murahanura aba bajene afashe diplome no musi aca yimvira muvyara wahaba mu Kinindo aho gana umunyakirundo agaca yiruka yayifashe no musi diplome ngo rega ngo jewe ngo nafashe diplome ngo ndashomye ega nico ntiturigira tuvuga ushoma no kuvuga chômage mu gifaransa mu kirundi no kuvuga iki narico bita chômage so kubura ico ukora aha mu Burundi twokwemeza ko hari umuntu yaburi cyakora ingorane twagize ngo chômage aba ari umuntu yakora ahantu hanyuma nk'iyo entreprise gahomba atari yaravyiteguriye bagacavuga ati ni mutahe kuzoja kwiyumvira ikindi ukora birakugora nico gituma bavuga batabashomeye n'abantu bo gufata mu mugongo kuko yari yateguye ubuzima bwiwe ariko arakora mwishira hamwe rinaka rigahomba bagacavuga ngo taha aca ujya acavuga ati ndi muri chômage technique naratashe no kuvuga ni nk'umuntu agukufye igitesi yagukufye priority mugabo wewe uhejeje amashuri ugacuvuga ngo cende umushomeri wewe wari wakoze hehe ni hehe wahagarikiye akazi ahubwo rodera ico ukora none wize utarodera ico ukora ubu turi kumushingerera tuzoshika ntagire urya atakoze kugira dushike ntagire urya atakoze kandi nta muntu nawe nyashira ku butarasoza muranza ndaraba abantu bijukiye burimwe kera amosi n'abatunzi. Muri komine ya Bugendana ku musozi wa Bitare naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yaragenzuye aho asanzwe arangurira imigambi y'uburimyi n'ubworozi. Nitongo ririmwo imirima y'akarorero harimwo ibitegwa biteye igomwe nk'ibigori, ibiraya n'ibindi. Ahejeje kugenzura ico kigo ciwe c'uburimyi n'ubworozi, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaratanze ikiganiro ku bamenyesha makuru aho yibukije ko uburimyi bwafashwe nk'isoko y'iterambere mu gihugu c'u Burundi. Bose muze mubaze leta zunze ubumwe za Amerika, Ubushinwa, zo za Korea, ivyo bihugu vyose mwumva biteye imbere, vyose vyahereye ku burimyi n'ubworozi kuko icambere no kurya. Hakora munda nta muntu ashobora gukora atafunguye none uzofungura ivyo kuye hehe utabaje gukora iryovu utarihinguye. Nico gituma rero twebwe muri iki gihe tuba tuti Uburundi burya buhaguruke mwiterambere ry'ubutunzi. Novuga yuko duhaguruka duhereye nyene kw'isi, umushinge ushingwa kw'isi. Niho rero twace tubona yuko twohera ku burimyi. Muga dusanga uburimyi nabwo nyene bwari bwaribagiwe abantu urima wamengana umworo mu Burundi. Ntivyumvikana yuko rero umaze kuvuga yuko umurimyi ari nyarucari, nta uwize wese avuga ati je ndo musirimu sishaka kuja kurima kuko biriya vyagendewe ba nyarucari. Novuga yuko aho twari duhejeje kwica icotanguye. Rero ubu turavuga tuti ubu rero dutangure neza, reka turabe dusanga umurimyi niwe ari isoko ry'ubuzima bwose. None kubera iki twese turashaka guhera aho nyene mu burimyi. Rero ko Imana yadutwengeye ikaduha isi nziza, duca duhera kuri ivyo nyene. Dusanga byari ico nahora numva muri iyo myaka iheze ngo uburimyi ngo n'inzego z'igihugu zarabwibagiye ngo mu mahera y'igihugu ngo baho uburimyi ngo amahera makeyi. None ninde ari gucarima? Wayajana mu kirere. Nuvuye icambere ubaza kubona abarimyi bariko bararima. Nova rero wa mutahe w'igihugu igihugu gisahiriza abari KuKivi. Nabona rero ko rero ico twahereyeko twabanje kumvisha abantu gukunda iyo suka. Tubegeraniriza hamwe mu makoperative kuko kuva kera narindi ikibiri nico cyonyene catuma uburimyi haba umwimbo munini cyane. Nico gituma wumva ngo nyamwigenda ko ntari miri mpeshe bari babizi kuva kera. Hari abantu biyumvira ko amakoperative ko babisomye mu bitabo ngo amakoperative gwahereye muri za leta zunze ubumwe za Amerika ngo mu Budagi. Mu Burundi imbere y'abakoroni amakoperative yarariho barakorera hamwe. Nico gituma bagira umwimbo mwinshi bakimbura ibigega bakimbura. Muramaze kubona noneho nibigega cavyerekana ubu twere ucaruvuga ngo ntitwokora ikigega ngo tugire hangare n'ikigegereka. Nico rero cerekana yuko ubu tugarutse ku muzi rero carutangura gukora
amakoperative ariho ubu murazi ko twavuze uti ivyatsi bitaribwa byose tubihindure ibiribwa eshe vyogenda ukabona nta cyatsi na kimwe kihari kitariko kigirira akamaro ubuzima bw'abantu hanyuma rero uburongozi bw'igihugu cyo bukora buca buzana abahinga baca bafasha muga nk'ubu hariho ico twabonye naco tubura imbuto twasanze iyumvire nk'ibiharage jewe navutse ari byo batera ngaca nsanga nivyo bagitera nuko kubera iki yaratera ibiharage utwo ivyo yimbuye agaca kura ko twashira bashira mu gakarabo bagaca bapfuka urumva azokora asubira atera ivyo nyene azasubira kuri ivyo ziratere bikamara imyaka 100 nimwiyumvira ahubwo no twararamba none rero nk'ubu ikigo izabu turiko tugihimiriza kugwiza imbuto zirobanuye kugira abo barimyi bavuye hasi ntibarimarime barime bafise bazi ko hazovamwo umwimbo muramaze kubona ubu kubera turime ibigori birobanuye umwimbo uraduga cyane ubu rero dushaka kugwiza izo mbuto kuko hari igihe zikena nk'ibiraya ndazi yuko mu gatasi hari hababuze imbuto umwe nk'ivyo ntibishobora kunyohera abantu kuva hasi bagira bakore bakabura imbuto hanyuma ikindi no gukora iyisi nyene tutegereza kuyikora kugira ngo yimbuke erega irumvise ratugaburira none baye nk'umuvyeyi natwe dukwiye kuyibungabunga tukayigaburira nico gituma duca turondera ifumbire murana rero ko abarimyi uburongozi bw'igihugu bwace buvuga buti ibice 40% ku mahera mwari mwatekanije gukoresha mwebwe yiwanyu 40% leta izo yabaterera inzego z'igihugu zibaterere mu kigega cy'igihugu amatongo yari yicaye yaraye igihugu yica ataca ariko arakora amakoperative akira murime kugira turime hanini twongere no mwimbo uduge hanyuma ikindi gukingira ibidukikije mwabonye nka muri uwo murima kubera imiserege twayiciye kare murana ko hagoma hatoshe jerekana amazi ntaho yaroye muga abandi bataci imiserege amazi yaruhuke mu mwonga arigiri izuba ryatse ubwo nyene haca huma muga murabona ko ngaha hagumye hatoshe ubu rero nukumva yuko ibidukikije aya mazi ntatujane gutyo dutera ibiti biguma bizana gatutu n'akayaga keza bigaca bituma n'imvura ica igumigwa rero ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishaka gutera imbere mu bijanye n'uburimyi mu gihe rero uyu mwaka w'ibihumbi 2022 mu gihugu c'u Burundi ari umwaka wahariwe ukugwiza umwimbu mu burimyi Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba rero yateye akamo abafise amikoro bose gushigikira umugambi wo kugwiza umwimbu biciye muri ico gisata noneho rero uwo mwaka twarabonye ko bishoboka umwaka rero dushaka tuvuge tuti turatanguye ku buryo rero tuzoraba tuti umwaka w'uburimyi wari umwaka wa 2022 inyuma y'imyaka 5 turabe tugeze hehe twari turihe none ubu tugeze hehe urumva rutagira ahantu hereye ntushobora kumenya niyuja iyo tuja turahabona dukeneye yuko tugira umutaha uburimyi aribwo bwa mbere buzoteza imbere igihugu no kuvuga rero duhamagarira umurundi wese abone akantu yakoze ntavuge ngo nzosuma vyose jana kwijana aho yahagire n'utwo nawe asoroma iwe gutyo twese twimbuye tuza tugira umusesekara uwo musesekara rero none tuzokoreshe duca tushorehe mu Burundi ko twese tuzatwariye none tuzoshora iwacu kandi duhivye duca dushora kubashonje nico twana bandabwira uburimyi n'ihinguriro ridahomba duca tujana kubashonje y'amahera y'agaciro muhara murondera mva makungu azobatanguye kwinjira duce rutangura kugura cya gitoro tudafise ngaha gice kiva mu burimyi nyene y'amabati yasima vyose bizoca biva muri uburimyi nyene igikuru nuko twova hasi hanyuma rero ngabampimiriza ndahimiriza abagwiza tunga abantu bafise amikoro mwebwe bize abize cyane kuko nibo erega bize nyene kugira bacu ubwo bwenge twavuga ko bwo kurondera ingere itunga ry'igihugu riduga duhingure ibi abene gihugu bariko barayimbarimbura ibiraya kugira ihinguriro rihingura amafiriti none hagoye iki nakamashini uzana ugashira ngaho hanyuma bagaca bari mavyinshi kuko bafise aho bihingurirwa ibitoki murabona nk'ubu turavise amahinguriro ubu yataye guhingura inzoga z'inzagwa imitobe nkajya umuntu acarimo ibitoki kuko afise yabijana rero ncampimiriza abantu bose babishoboye gutangura kugira amahinguriro ugize amahinguriro duca tugira ikibanza cyo kwegeranirizamwo ivyimburwa nk'ubu nko muri aka karere ugaje usanga ngaha baragize ahantu abarimye ibiraya
tubijana hajya novuga uhingura ibiraya azobisaga hajya ariho vyegeraniye umumva yuko nurufatangana umurimyi agacahura nuwegeranye ivyo bimbuye agaca bijana aho babahingurira bahinguye ubushora nawe acashora mu bindi bihugu murumva uko niko iterambere igenda kandi je nditeze yuko uwo muvuduko twavuye hasi twese atanumwe asigaye inyuma uzotuma Uburundi natwe tuvuga tuti ubu turahagurutse mu myaka mike tuze tubone abarundi nabo bafise ubuzima bwiza. Mu ntara ya Karusi naho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yarishikiye ku mutumba Gashanga muri komine ya Bugenyuzi ahari iyindi mirima yiwe y'akarorero akaharimira ibitegwa bitandukanye nk'ibiraya n'ibigori ku buryo bwa kijambere. Sebarundi akaba yaciye yerekeza ku mutumba wa Canzikiro muri iyo komine nyene ya Bugenyuzi ahasanzwe arangurira naho nyene imigambi itandukanye y'uburimyi n'ubworozi hakaba mbere harimwo n'inyanja yororerwamwo amafi. Mu gisata kijanye n'inyubako rusangi naho muri ico gihe yari mu karuhuko kiwe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yaragendeye ikibanza kiriko kirubakwamwo ikigo c'akarorero kizokwigishirizwamwo imyuga itandukanye ku mutumba Rusi komine Shombo intara ya Karusi. Ni ikigo c'akarorero kizokwakira urwaruka rwo mu karere rukazoronswa ubumenyi n'inyigisho zijanye n'imyuga itandukanye izobafasha kwibeshaho mu kwirangurira imigambi y'iterambere. Ni ikigo kizoshobora kwakira urwaruka rurenga 1000. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye akaba yaragenzuye izo nyubakwa yirabira ahazorangurirwa imirimo itandukanye. Leta ngozi, leta y'amahoro, leta y'ibikorwa n'amajambere. Ni wewe Evariste Ndayishimiye, ni wewe abasogokuru bama bavuguzoza waraje warashitse. Abarundi turagukunda ibikorwa vyawe n'akaruhore vy'ukuri turabishima komera kwibanga. Evariste Ndayishimiye, Evariste turagushigikiye. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye akaba yaboneyeho akaryo ko gutekerera impanuro zitandukanye abakozi bakorera muri ico kigo aho yabasavye kudasesagura agahembo baronswa ariko nyabuna bakagakoresha mu kurangura imigambi y'iterambere ry'imiryango yabo. N'amahera yo kuja gukoresha imigambi y'iterambere ryanyu bimwe mwahora muca uvuga ngo rose amahera hangwe ngo mwese ku mutumba ngo ndabasororere ubu ntibikirimwe amahera nayo kwiteza imbere kuko aya yaje ngaha yaziye mwebwe. Ibikorwa byo kubaka ico kigo bikaba bigeze ku bice 85% bikazotwara uburyo burenga miliyaridi 10. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye muri ico gihe c'akaruhuko nibagiye no kugendera imfuvyi mu marerero atandukanye kugira ngo abipfurize umwaka mushasha. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 13 umuryango wa Sebarundi waratanze imfashanyo igizwe n'ibifungurwa bitandukanye mu kigo c'irerero ry'imfuvyi citiriwe umugabekazi w'Iruhde c'ababikira bo mu muryango w'abene Berenadeta co kumuremera muri komine Kigamba intara ya Cankuzo. Mu ntara ya Kirundo naho ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 15 umuryango wa Sebarundi waragendeye ikigo c'imfuvyi n'abageze mu zabukuru c'ababikira b'abakarikita cikanyinya ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakaba bari bibangikanije agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa nk'umuceri, ibiharage, amata, ifu y'ibigori, ifu y'ubuyi, isukari n'ibindi.
ku muhingamo wo kuri uyo musi nyene ibibondo vy'umukuru w'igihugu navyo nyene bikaba byaragendeye irerero ry'imfuvyi mugabekazi w'ukwizera ry'Ibusiga muri komine ya Busiga intara ya Ngozi, irerero ryegukira ababikira bo mu muryango wa bene Mariya. Abo bana b'umukuru w'igihugu bakaba bari bibangikanije agakimanyi kagizwe n'ibifungurwa bitandukanye mu ntumbero yo kwipfuriza abo bana barerewe muri ico kigo Noel nziza n'umwaka mwiza. Twifuje gusangira namwe umwaka mushasha na Noel wabera umwaka mwiza, umwaka w'amagara meza. Hama kwa twongera duhimiriza n'urundi rwaruka kuko hariho benshi usanga bafise uburyo mugabo batibuka gusangira n'urundi rwaruka. Turabatumiriye mu buryo baba bafise kuzaribuka urundi rwaruka umerewe nabi kugira nabo basangire mu munezero nabo. Mu ntara ya Kayanza naho umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe barifatikanije n'abakristu bo muri paroisse ya Gasenyi muri komine ya Rango mu nkuka ya misa yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 16/0. Musenyeri George Bizimana umwungere wa diocese ya Ngozi ari nawe yarongoye iyo nkuka ya misa yisunze igitangaro Yezu yakoze mu bugeni bw'ikana mu bugarire, akaba yatumiriye abakristu kurangwa n'ubugamburutsi hamwe n'ibikogwa. Mu ijambo ryo kuramutsa abakristu Sebarundi akaba yabipfurije umwaka mwiza w'2022, umwaka w'imigisha, urukundo n'ubuntu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaribukije abarundi ivyiza vyinshi Imana idahengeshanya kubagirira, ari naco gituma bakwiye kwama bayishimira, akabasaba kutarekura iciza bafashe maze barangwe n'ibikogwa. Imana yatugabiye igihugu kidasanzwe, Imana yatugabiye igihugu ciza cyane, ubu turahaye turabibona tukamenya kukizigama. Imana yaraduhaye ubuntu, none urukundo riko rashwara mu Barundi, umutima w'urukundo uri kuraza tugakundana. Imana iri kwiduha vyinshi, Imana iraduha akavura, Imana iratuma turima tukimbura. Ko rero Imana yaduhaye ibivyiza, mukaba muzi ivyo twahoramo twahitiyemwo, no kwama dufise kumuzirikanye rero ko adagusubira kwiyanjanjwa. Wa wundi ati komeza inzira watanguye ntucike intege. Imana yatugiriye neza, twahisemo neza, none nayo iguma itugirira neza. Tugume rero turi mu nzira yayo, ngo ntuzure kuri ciza wafashe. Ibi vyiza tubona, aya mahoro, uru rukundo, aha dukora tukimbura, tukarima tukimbura, tumenye yuko ari vyiza Imana yaduhaye. Ntuzerere kure iciza wafashe Imana yaguhaye. Inyuma y'iyo nkuka ya misa, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yaratanze imfashanyo y'amabati ku miryango 158 y'abahungiye hagati bo muri iyo komine nyene ya Rango mu ntara ya Kayanza, bari basanzwe baba mu makambi atandukanye muri iyo komine. Muri kino gihe rero bakaba bipfuza kwisubirira mu mitumba baje baturukako. Umuryango wose rero ukaba waronse amabati 25. Ku izina ry'abavuka ntara bakayanza, Koloneli Remicishahayo buramatari w'iyo ntara akaba yarakengurukiye Sebarundi kubona yarashikije umuhango yari yarabemereye, bakaba rero baciye bamushikiriza ingabire y'inka 2 mu ntumbero yo kumushimira no kumwipfuriza umwaka mwiza. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye akaba yasavye abarundi kudasubira mu ndyane z'amoko zo muri kahise,
ati iki ni igihe cyo gusubiza hamwe no gufatana mu nda mu kubaka igihugu. Naganda babwire yuko nta gihugu kirimo uburongozi nyabwo kigera kija mu macakubiri, nta gihugu kirimo uburongozi nyabwo kigera kija mu njyana. Ivyadushikiye mu Burundi nuko twabuze abavyeyi b'igihugu, abavyeyi bumva ko abarundi bose bavukana. None rero uno munsi hariho umwizero wa kazoza. Ivyadushikiye twese turabizi, kirazira ko bitubera imbohe, ntituba imbohe y'akahise kacu kabi, ahubwo akahise kacu kabi kaduha icigwa kugira ngo ntirigasubire. Twese tuvuge tuti cira imoso ntirigasubire. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye akaba yatangaje ko ata murundi numwe azosubira guturatura, ati nta burongozi bw'igihugu buzosubira kuvangura abonse rimwe. Murabizi namwebwe iyo mu muryango serugo ari watanguye gucanisha mw'abana, akagira abankunzi, akagira umwana n'ikinono, ubwo nyene abana baba basubiranye. None rero bene wacu, abarundi twese tugira umutima w'ubuntu. Ndabahaye umwizero, ubu hari uburongozi buvyeyi, nta ndongozi igisubira kwemera yuko abarongoye bacanamwo. Ndetse noneho navuga nti nta bahutu n'abatutsi bigeze bacanamwo, ahubwo indongozi z'igihugu nizo zabacanishijemo. None kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko, none wumva uri indongozi y'abande y'ubwoko bwawe? Abandi bacabaho batagira indongozi. None ko munyita Sebarundi, mutaranyita Sebahutu, Sebatutsi, Sebatwa. Jewe rero ndongo y'abarundi, nkene ko mu Barundi. Mu Burundi nta mwana n'ikinono, nta murundi numwe wo gukumirwa. Itunga ry'Uburundi ni rya twese. Nta numwe afise uburenganzira bwo kurenganya mwumwe mwitunga ry'igihugu. Igihugu dutegereza kubisaba ikajyamo twese, ubu Burundi butegereza kuturamira twese. Nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isubira kuri ndongozi yitwaje ubwoko. Umuntu azosubira akaza kubigisha ngo ubwoko, murabona mwebwe abahutu, murabona mwebwe abatutsi, muze mwiyamirize. Rero ubu turi mu bihe rero byo gusubiza hamwe. Ntibinezereye kuko umubona umurundi aturatura mu gihugu kirimo amahoro, ngo genda impunzi mu gihugu cari kirimo amahoro. Ntibikunda. Duteza gufashanya twese. Haturatuye umurundi n'umurundi si ubwoko. Abarundi twese tube twumva ko dufise ikibazo. Hari umurundi avuga ngo nateshejwe izanje, urugo rwanje. Ni ingorane y'Uburundi bwose, ntituyigira ingorane y'abantu. N'abarundi b'impunzi bari hanze n'ubu ndabatumiye, ntituzokwigira tugira umutima mu nda dufise abarundi bitwa impunzi. Nanezerewe mbonye abarundi b'impunzi bihinduye bakavuga bati ubu twebwe turi abarundi bagiye gukorera hanze, ngo turaba diaspora. Byaranezereje. Abarundi batumva ko aba diaspora nibatahe twubaka igihugu cyacu. Dukeneye ko igihugu cyacu gitera imbere kuko Imana yaduhaye ibikwiye. Mu bintu bituma Burundi budatera imbere ni kujya kuntu twari bagiye ko turi abarundi tukabaho tunabatutsi n'abatwa. None wo kwaka igihugu kitari gwawe. Abahutu bararondera igihugu cy'Ubuhutu barakibura. Abatutsi barondera igihugu cy'Ubututsi barakibura. Abatwa barondera igihugu cy'Ibutwa barabura. None murigira mwumva umwami w'abahutu, hara murigira mwumva umwami w'abatutsi, hara murigira mwumva umwami w'abatwa, hari umwami w'abarundi gusa. Ndabahaye umwizero, nta burongozi bw'igihugu buzosubira kugadagura abantu, nta burongozi bw'igihugu buzosubira gucanishamwe abarundi, nta burongozi bw'igihugu buzosubira kurya iby'abarundi abarundi bakanura, kuko navyo nivyo bitera ingorane. Cyo tubanda babwira nti twese turabe hamwe imbere, turereke ntagire umuntu atwononera igihugu cyacu, bizoca bigenda neza. Ivyo ni mubifute mu mutwe, nta uzosubira guturatura. Ni murime, ni mworore, nta numwe azobinyagejo. Evarisite wacu nimbuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo, aharanira inyungu z'abarundi bose arakaramba. Akaba ari no ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Imana izigame Urundi n'abarundi naho utaha. Imfubyi n'abapfakazi icisha bugufi